Mwiriwe canke mwaramutse bivaye umwe wese naho aherereye kuri micro Elise Venal. Mwari mumenyereye ndi umwe kuri micro canke nanga ibiganiro bifasha ubwaruka hamwe n'ikibano ivyo nitiriye amasomo y'ikibano, ariko uyu munsi turi kumwe n'umutumire ribaza muramubona aho aza kutuganirira ibitari bikenya. Utumire wacu urashobora kwidondora abadukurikira. Yitwa Intabwe Chanel. Murakaza neza cyane mu kiganiro Chanel kugira ngo noneho tuyagire ibitari bike ugwaruka. Kubisanzwe kwiyicano canke kuri page zanje zose dusanzwe twacisha ibiganiro bijanye n'iterambere ry'ubumuntu hamwe iterambere rusange. Uyu munsi rero tuza kurabira hamwe ikibazo gihanze ugwaruka. Ntabwo tuza kuja inyuma ya sije, ahubwo tuza kubandanya muri sije aho tuza kurabira hamwe iterambere nyene. Chanel, Yes. nimba atari banga woba wubatse cyangwa uracana umujene? Sindubaka ndacyari umujene. Chanel murumva ko akiri umujene, aje nyene ndacari umujene. Rero uyu munsi tugiye kurabira hamwe ikiganiro kiraza kuba kiryoshe, ari nayo mpamvu niwabona kiryoshe uze kugisangiza abandi kugira ngo tubane turi ugwaruka runini. Nza guhera n'ikibazo ca mbere ndakerekeza umutumire wacu, ikibazo kijanye n'ivy'ubutunzi. Chanel, Yes. woba warize? Yeah, je narize. Yes, woba wize ibijanye n'iki? Nahere muri primaire ushaka secondaire neza mu 13 mu kijanye n'isata cy'ubutunzi economy. Yes, yize ibijanye na economy, nanje nize ibijanye na economy. Mugabo jewe nagiye nongira ko amaformation nka gestion des entreprises hamwe na développement personnel. Urakaze rero Chanel, ikibazo canje ca mbere kiza kutwinjiza nyezina mu kiganiro ni ubu muhuye n'umugwizatunga cyangwa mugahura na president akaguha umunota cyangwa amasegonde makenya gose akakubaza ati wifuza ndagukorere iki, wifuza iki muri aka kanya, niki wovuga? Agisho no bwana musaba amahera. Nk'amahera angana gute? Miliyari. Murumva neza yuko wari wese umubajije akubwira yuko yifuza amahera kugira ngo ashobore kuba yokora imigambi, ariko ugiye kuraba imwe na rimwe si amahera azana umugambi, ahubwo umugambi niwo uzana amahera. Chanel, urakoze neza ku mishu utanze yuko ushobora kuba wo kwifuza umuriyari. Chanel, numva atari banga woba umaze kwinjiza amahera menshi ashoboka mu buzima bwawe angana gute? Mujambo wanje sio vaona maze kwinjiza amahera ashoboka menshi mu Kenya baho. Angahe numva atari banga? Miliyoni 5. Chanel atubwiye yuko ubuzima bwiwe yoba amaze kurongera hamwe n'imiliyoni 5, ariko uyu munsi yifuza umuriyaridi w'amahera y'amarundi. Rero nagenda kubaze Chanel, ni gute ushobora gusigurira ugwaruka n'abadukurikirana uyu munsi ukungene ushobora gukoresha umuriyari w'amahera y'amarundi mu gihe umaze kwinjiza imiliyoni 5? Mu gihe maze kwinjiza miliyoni 5 baguha umuriyare miliyari ufise mu miliyoni 5 utanguye neza ushobora gushika kuri ya miliyari wasaba. Urakoze neza cyane. Aravuze ati nubwo biruko nkaba nifuza canke nahawe amahirwe yo kuvuga amahera runaka, urashobora kuba ufise amahera makenya ashoboka ugashika ku mahera menshi. Aha kwiyipuwe ico womenya ni iki: nimba wifuza ibihumbi 100 banza umenye uburyo ushobora kuronkamwo ibihumbi 10. Numba wifuza umuriyoni, menya uburyo ushobora kuronkamwo ibihumbi 100, kandi amahera yinjiye mu ngodo yawe ntagupfe ko ubusa buri munsi. Wame uya yuko ntabwo muri economy byoba byiza wadisiona ati ndagenda gukora amahera 1000 nongereze ya yandi abe 2 3 4, ahubwo dutegerezwa kumultiplier amahera, kubera yuko ababosi bobo ntabwo bakorera amahera, ahubwo amahera arabakorera. Yes, ababosi nibigera bakorera amahera, ahubwo amahera aragira nte arabakorera. Chanel, tugaruke rero ku kibazo ihanze ugwaruka uyu munsi.
urabona ugwaruka uyu munsi uguma kwidoga mu gihugu nta buzi nta mahera nta kini ndetse bakava mu gihugu bakaja mu kindi gihugu za Dubai za Kenya n'ahandi ibyo nta kosa ririmo kandi nta cyaha kirimo dusipoze yuko wewe uyu munsi utari mu gihugu ariko kandi uze kuba mu kibanza cy'abantu bagiye kuronderera hanze y'igihugu kugira ngo uwishyurire ibibazo ngiye kukubaza ukiri mu Burundi winjiza amahera angana gute muri mu Burundi bivanye n'ibyo nakwariza 15 warashobora kwinjiza amahera 15 mu kwezi canke ku munsi byarashika ukinjiza 15 none dufate nk'akaroro mu gihugu ca Dubai uri mu gihugu ca Kenya boba ushobora kubona umujene yagiye kurondera y'uburonderero ashobora kwinjiza amahera angana gute ku munsi canke mu kwezi umujene yagiye hanze mu gihugu ca Dubai canke muri Kenya ibihugu bigiye bitandukanye ashobora kwinjiza nko ku munsi y'ibihumbi 100 urakoze ubona aho harimo akarusho ko kuguma mu gihugu canke gusohoka igihugu ugiriwe amahirwe ugiriwe amahirwe urashobora ngo gusohoka igihugu ukaja kurondera hanyuma igihugu cyakwibarutse Chanel benshi barasohoka igihugu bakagenda kurondera hanze nibyo baragaruka bakubaka amazu bagatanga ubuzi ku bajene batandukanye nabyo nyene ni byiza ariko kandi ni hehe wakuye itike yo kugira ushobore kuba woshika Dubai Kenya n'ahandi kandi ubona ko mu gihugu bamwe bavuze ati twabuze umutahe byase ko dushika kuri ibi na biri mu camake itike bisaba kuyitegura ukemera kwikorera amatafari ukaruha bakora ubuzi bw'abavuga buragayitse kigenza neza amahero rose n'uyajana mu buhumbu yayura mutwe ni kuvuga yuko wewe urafata umwanya wo kurondera amahera siko bivuze yitike hariho amahera angana n'umuriyoni waheze byangombwa byose bisabwa mu nzira itike ugasanga kugira ngo ushike mu kindi gihugu uratanze umuriyoni, miliyoni 2, miliyoni 3 n'abagenda Dubai bakaba ushobora gutanga imiliyoni 7, 10, 13 ndetse n'imiliyoni 15 ariko kandi Chanel wibuke ikibazo ca mbere nakubajije uhuye n'umugwiza atunga cyane ugahura na president akagusaba kumubwira ati vuga ikintu kimwe ushobora kusaba nkagukorera bavuze yuko gusaba amahera menshi ashoboka kandi twabonye neza yuko amahera ari multiplier none Chanel amahera angana nkuko ushoboye kuba woyaronka nyoshobora kukubera umutari sigura neza nk'umuntu yize ibya ekonomi usiguriye abari ko baradukurikirana kugira ngo bashobore kutahura chama kirenze kurandira kwise baguhaye karonka umuntu akwizera kaguha yo miliyari yabizaza umusaruro ukomeye cyane nk'umuntu agiye gutembera ibihugu bitandukanye ubona yuko bafite ama company menshi atandukanye kandi bidasaba amamiliyoni menshi cyane urashobora kubyaza umusaruro ugatanga ubuzi mu gihugu ugarukana karonka igihe ushobora gukora kandi nawe ukibeshaho basanga ejo nk'ijya yejo wawe undi muntu akomeye none bigenda gute tugume tuvuga nta buzi nta mutahe ariko kandi tukashobora kuba twobona itike izimvye nk'uko yo kugira ngo dushike mu bihugu niki wahanura abajene badashobora gushikana umutahe wo kuba boshobora kugera za Dubai za Kenya ariko bakaronka amahera makenya bashobora gukoresha ibi na biriya kugira ngo bashobore kuba bo kwiteza imbere nk'umuntu yize ibya ekonomi niki wahanura ugwaruka ugaruka kino ruhanura mu kigihe cyane none tugezemo abantu kuvuga yuko ajya amahera make ubona uhereye ko ukorera niyakengere iyo ufashe ihangiro iyo hangiro urikurikize neza uzishaka gushaka ikindi kintu ushaka ntibitahuritse urashobora kudusigura neza ukungene wo dispensa imiliyoni 15 13 ukagenda kurondera imiliyoni 30 50 mu mwaka none nimba udashobora kuronka uburyo ukorera ibihumbi 5 ni gute ukwifuza amamiliyaridi mbega numba udashobora gukoresha imiliyoni 15 utere uja imbere ushobora kudusigurira ukungene gukoresha imiliyoni 30 canke turi muri babandi bashobora kuvuga ati
jewe mfise umutwe ungana n'amahera afise umaye miliyoni 500 ndabona naco nshobora kuzikoresha kurusha uko wompa miliyoni 5 ni gute wohanura urwaruka mu by'ukuri mu by'ukuri waruka ikintu uhanura ku coco cya mbere nuko hajya ahantu watanguriye umenye kuntu uhagendera cya mbere rwaruka kenshi na kenshi twihebura hakiri kare kandi Imana iraducira inzira ibereye mu gucira inzira ibereye urahera ashobora gukora mere nk'utuntu tugaya nko korora utuntu tw'ukwavu ushobora korora inkwavu zitatu ejo zikaguha amamiliyoni buke mugaca bikengera twe ugaruka ngubu ushaka ibintu bigezweho tutabanje kuruha ko mbona ugwaruka rwishi dushobora kuvuga ati niyo twagiye barakora mugabo hariho akarusho urakora ukinjiza kumenga ugwaruka rw'u Burundi ntabwo arabanebwe boba bagenda hanze kugira ngo bashobore kuba bo kwicara nishimikije iryo jambo uvuze ko ugwaruka rw'uyu munsi tudashaka kuruha ni kuvuga yuko ishica umuntu nikimuvamo sikimujamo ni kuvuga yuko ugwaruka rwo mu Burundi barafise itara yo gukora gusa kwera haje ibintu by'ubuhinga bugiye butandukanye aho byaratwononye cyane ugasanga ugwaruka rwo gwija mu yoza bwenge ugasanga bwa bwenge buriko burakotera bwicaca ikorwa yashaka gushika kugira ngo ejo aze atere imbere. Chanel dusipoze yuko nagiriwe amahirwe yo kuba noshika Kenya, Dubai, Qatar, Arabia Saudite aho ugwaruka nyamwishi uyu munsi ruriko rurarondera ubuzima ruvuga ati ejo ngure parcela nubake ntangize imigambi ntere imbere nk'abandi. Mbega ishoboye kukubaza ikibazo kimwe conyene akubaza ati Chanel waje muri iki gihugu kurondera iki wonyishura iki? Mchamake cyo kwishura nuvuga ati beshi ugaruka umbaje nkuko nuvuga ati naje kurondera mugabo kurondera ntibitahuritse kubera yuko no mu gihugu ari kwarondera urashobora kudubira ko katubwira ati je naje kurondera kujya kuko beshi bagenda hanze kugira ngo bagura amaparisera sivyo none bubake bakora ama mariage bakoreza projet bari barabuze uburyo bwo kuzikora sivyo none bituma ugwaruka rugenda hanze kuko bitaba byakunze ko mu gihugu bashobora kubikora. Ariko kandi mwibuke ko twabonye ko bashobora kudepansa amahera y'itike. Turabaza ikibazo ati umuntu adashobora gutera imbere afise miliyoni 15 uwo muntu azotera imbere afise imiliyoni 30 miliyoni 20. Byumvikane yuko education financière canke indero mu bijanye n'ivy'ubutunzi atari ikirenga ari nayo mpamvu bukebuke twogenda turigishanya umwe wese icyo ashoboye kugira ngo dushobore kumenya mbega ni gute dushobora kwiteza imbere muri bike fise naho nobandi. Ariko kandi ugaruke ku kibazo nari ndakubajije nakubajije ikibazo kivuga ati jewe ndi kuri mikro ndiko ndakubaza ibibazo muti waje muri iki gihugu kurondera iki? Mchamake yaje kurondera amahera. Yes, Chanel ati yaje kurondera amahera nkuko ugwaruka bwose uyu munsi bishobora kuja ahariho bose rugiye kurondera amahera. Ndazi nawe uriko uradukurikirana uri Dubai, uri Kenya, uri Zambia, Arabia Saudite, uri Qatar, uri kumera zine zisi ariko ndazi ko ari amahera wagiye kurondera. Mugabo mu vy'ukuri nimba wavuye mu gihugu ugiye kurondera amahera nagenda kuremeshe yuko atamahera uzigera uronka. Mugenzi, sister canke brother uriko urarondeza amahera hirya no hino aho uherereye ntabwo ndaguciye intege ariko nimba wagiye kurondera amahera ntabwo uzo yaronka. Chanel boba utahuye ico kintu impamvu ndakivuze? Yes, ikintu ndashaka gutahura bukebuke. Urashobora gutahuza abadukurikirana nimba woba wana Muchamake namunigira kwiza amahera. Narondera gutira kwiza amahera. Ayo mahera azogwira mu byuri kurakora. Yes, murakoze cyane inyishu yayitoye niyo nyene aho wagiye hose urafise icyatumye uva mu rugo.
bonne chance, ariko umenye yuko wagiye kurondera umutahe, wagiye kurondera intango, kubera yuko ntabwo ari amahera azana umugambi, ahubwo umugambi nyabuna niwo uzana amahera. Ari nayo mpamvu aho mwagiye hose ngo bipfuriza amahirwe masa, ariko ukamenya ko utagiye kurondera amahera, kubera yuko nta mwanya mwiza uzorondera amahera, ntabwo amahera azogwira, ahubwo twagiye kurondera umutayi. Turiko turapanga kugira rero tushobore kuba tworangiza ikiganiro niki mu by'ukuri botekerera ugwaruka nk'umuhinga mu bijanye n'ivy'ubutunzi, nanje mu muhinga mu bijanye n'iterambere rusange. Niki bohereza ko mu guhanura ugwaruka rwagiye kuronderera hanze y'igihugu canke ugwaruka twasigaye indani y'igihugu, kugira ngo tumenye ko atari amahera, aho uyu munsi abantu benshi ubasanze kuri tele akubwira ko yagiye kurondera amahera, akubwira ko yagiye kurondera amahera menshi atigeze abona, ariko bikarangira ubwo gwaruka iyo rurosi miliyoni 5 miliyoni 10 rugarutse mu gihugu, kubera yuko bagiye kurondera amahera, batagiye kurondera umutahe w'ama projet basanzwe bafise. Uwo muntu ugasanga ya mahera amupfuye ko impfa gusa, kubera yuko mu mutwe iwe hari kurondera. Ko bidasigura yuko ugwaruka rwose iyo rugarukanye amahera bakuye iyo bagiye kuronderera ashobora kuba yohomba. Hariho benshi bakora imigambi kandi bakabona yuko hariho itandukaniro. Chanel, niki wohanura ugwaruka mu majambo make? Amajambo makenya ugwaruka ico nohanura nuko turavye ngwaruka ruri mu Burundi si kuvuga ngo Burundi burakenye, Burundi hariyo amahera, bivana n'umutwe wawe nico uriko amahera uyaronka n'utuwe uriko yakoresha. Simbe gatonya mugaruka vagiye hanze, dukuvuga yuko aho uri umenye yuko amahera uri kuraca, ejo niwe utayabyaza umusaruro racize uri kuraca, kuko amahera cyagize umuntu, Uburundi bwo bugize umuntu. Dukuvuga yuko rero mu byo ejo urimwo nibabona ibikugoye baza, kuko hariho abadukurira. Ati hariho abantu basanzwe batanga impanuro ndetse bafasha mu bijanye na elaboration de projet, gutunganya imigambi hamwe n'ibindi. Urashobora kubegera abo bantu, gutegera abakoca, mukisanisha n'ibimenyesha makuru bisanzwe bitanga ivyigwa bijanye n'iterambere ndetse no mu byo ubutunzi. Nanje nkico shobora gushikiriza ugwaruka, mu by'ukuri amahera yose ufise nakubere umutahe aho uri hose, kumera zine zisi nibikubere icigwa, bikubere umutahe. Uhere ku mahera ufise, ukore, utangurire aho uri, utangurane n'abantu muri kumwe kugira ngo ubuzima bugende neza. Nturindire oncle, nturindire payeji, nturindire perezida, kubera yuko ugumye uvuga ngo ejo nta mwanya mwiza ku muntu atiteguye, kandi nta muyaga mwiza kuutazi iyo aja. Ari nayo mpamvu muri bike ufise botangurira kw'ivyo. Ubonye ngaha byase, gerageza no mu buryo, ariko kandi byase gose nuhindure plan, ariko nuhindure objectif. Rero ndabashimire, ndabakengurukire. Kuri mikro nkuko byari bisanzwe yari Elise Venal. Bukekiranye no kugenda ku mbuga nka YouTube Elise Venal canke page sewo Elise Venal, kugira ngo tubane mu biganiro bizogenda bitandukanye bishobora kuba byofasha ugwaruka. Chanel, urashobora gusezera abari badukurikirana? Abari mudukanye turasezeye kuba mwatubaye hafi mukatwumviriza. Imana yone niyo nkuru ibazigame mu byo murimo no mu byo mukora no mu byo mugenderamo no mu byo murangura, ibame hafi iminsi yose ubuzima bwanyu. Nakarengo umunezero bijyana n'amagorwa, ubwo amagorwa cyo dushaka umunezero uzoshikana ku kintu umuntu akeneye gushika ko ejo canke yahejo asanga ufise la famille imeze neza, ndetse n'Uburundi ugasanga bawuteje imbere kuratangana n'ubuzigi butandukanye. Ndagushimire rero, ndagukengurukiye. Nizere yuko nitwongera kuguhamagara uzotwitaba ku biganiro bigiye bitandukanye. Yes, murakoze namwe kuba mwamaye ikaze. Yes, ntiwibagirwe rero no gukanda ahonya bakukamenyetso ka like canke gusiga ubutumwa nimba iki kiganiro cakubatse, ugisangize abandi kugira ngo tubane turi communauté yaguse. Comme toujours au micro, Elise Venal, allo lentement jusqu'au rendement. Merci beaucoup.